Nshuti namwe bagenzi ndabaramutsa ndabahanikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba amakuru mugere mushikirizwe mu rurimi rw'ikirundi. Umugambwe UPD Zigamibanga wiyunze uriyamiriza wivuye inyuma ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ryabaye ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 18 ntwarante muri zone ya Gatumba. Ndiwoshimira Imana umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambwe UPD Zigamibanga amenyesha ko iryo koraniro ari inkinamico ryateguwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura kubwiyo ngo nabari batumiwe muri iryo koraniro ntibari umugambwe kuri kirade woshimira Imana. Yabaye ku gatandatu ijya kinamico y'ikoraniro kaminuza twabyumvise binuganurwa ariko twagiye kuvyemezwa neza na neza n'urukaratasi nikete ubushikirangaje bw'intore hagati mu gihugu bwandikiye urya Kasim Abdul bumumenyesha yuko atama ntambamye hariko yotegura ikoraniro kaminuza. Iryo koraniro kaminuza rero nanjye dutangaje kubera yuko n'ibintu tumenyereye cyane muri UPD Zigamibanga ko ubutegetsi umugambo uri ku butegetsi atakutagize kugira ngo udutege imitego mugabo twebwe ugasanga turi intwari ntitwigeze tudeha kuguma duhagaze kuco twishingiye na kare batwita Abazigamibanga ku Buzigamibanga rero cyo kimwe no kurigumya kuko ibirigumije ashaka kwiyaka mugabo urizigamye rija ku mutima byumvikana rero ko bijya vyabaye so bwa mbere babigira nejo bazosubira n'ibindi urumva rero ijya korona twaryumvise mugabo nta nagaciro rifise kubera yuko nta Muzigamibanga numwe yarimo bazanye imbonera kure baca bahitana abanyeshuri kuri ishuri ryisumbuye gitwa Maendeleo n'umudirecteur waryo yitwa Amani babambika imipira y'umugambwe baragenda ngo bariko bagira ikoraniro kaminuza ridasanzwe. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe UPD Zigamibanga arongera akamenyesha ko atanumwe azoshobora gusambura uyo mugambwe nkuko umugambwe CNDD FDD ubishaka n'ubunyenede woshimira Imana. Intumbero si yindi nkuko mubizi ubutegetsi bw'Ibujumbura buhagarariwe n'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi nta kindi bwigeze bw'amaburota atari kubona ko ari bwo bwonyene butamba bwirorera. Intumbero yabwo nuko imigambwe yose ivikagera igendera mu kwaha kwa CNDD FDD igendera mu kwaha k'ubutegetsi maze tugasubira muri wa mugambwe umwe rudende nka kera kumwe hariho iporoni imwe gusa akaba ariyo dusubira mu ivyo navyo biranyuranye cyane n'ingendo ya demokrasi tugeze mu munsi ntako batagira ikibabaza no ko ari abarundi kubera hadutse akagwara kuguhemuka burya rero guhemuka nindi ngwara jene wefata ku rugero rumwe nka sida kuko burya uhemutse wica byinshi kubera akagwara rero baguma bibaza ko bashobora tuzoguma tubaho muri ubwo buryo ntibikunda twaramaze kuja mu nzira ya demokrasi nabo nyene bitirirwa ko baharanira demokrasi nta kuntu dushobora kubaho tugendera mu mugambo umwe gusa. Ubwicanyi bwahitanye abanyagihugu babiri bo mu gihugu cy'u Rwanda bwabaye ku igenekerezo rya 11 ntwarante uyu mwaka muri secteur Bugarama iri mu karere ka Rusizi ryateguwe n'ibiro bikuru vya gisirikare cy'u Burundi igipolisi hamwe n'ugwaruka rw'imbonera kure abagize ico gitero ngo baje bava mu ikambi ya Cibitoke uwo munsi nyene haba ico gitero bakaba bari bagizwe n'ugwaruka rw'imbonera kure hamwe n'abahoze ku rugamba wo mu mugambwe CNDD FDD bakaba bari bahawe ibigwanisho bambikwa n'imyambaro ya gisirikare mu kuja kugira ico gitero baciye ku kirindiro c'igisirikare kiri ahitwa Ruce muri commune Mugina y'iyo ntara ya Cibitoke. Inkuru tubaza Reverien Bazikamwe. Umugwi w'abantu witwaje ibigwanisho warateye abantu bari ku irondo mu karere ka Rusizi sekiteri ya Bugarama hari ku wa 11 ntwarante mu mwaka wa 2017. Abo bantu bateye bakica n'abantu babiri bari ku irondo bari abarundi bimbonera kure hamwe na bamwe bahoze mu mugwi ugwana wa CNDD FDD harimwo n'abapolisi b'u Burundi. Amakuru dukura mu ntara ya Cibitoke avuga ko abari bambaye umwambaro w'impuzu za gisirikare bari bagizwe n'imbonera kure hamwe na bamwe mu bahoze mu migwi igwana ya CNDD FDD binjijwe mu ikambi ya Cibitoke nk'abasirikare bahungururijwe bavanywe mu yandi makambi akenshi bakaba babakura mu zindi ntara za kure kugira ntibamenyekane haba mu basirikare canke mu banyagihugu bahegereye. Nkuko amakuru dukura mu gisirikare c'u Burundi abitubwira abasirikare 15 nibo basohotse ikambi ya Cibitoke uyo munsi bajanwa n'imodokari y'ibiro by'iperereza yagiye ikurikira iyindi modokari y'igipolisi
gipolisi berekeza ku mupaka Uburundi ruhana n'u Rwanda ahitwa Ruce muri komine ya Mugina intara ya Cibitoke bakaba basohokeye aho iruce baja mu karere ka Rusizi ahabereye ubwo bwicanyi kuva ico gihe abo basirikare n'ubu ntibarasubira mu ikambi ya Cibitoke urongoye ikambi ya Cibitoke Lieutenant Colonel Miburo Jean-Pierre Kimas yahavuye arungika abandi basirikare batanu muri babandi nyene bivugwa ko bimuriwe aho baja gukorana na bamwe 15 ba mbere ariko rero abaduha ayo makuru bakaba batazi ibitigiri by'abapolisi canke abakozi biperereza bari muri ico gikorwa igihe ico gitero caba abari babonye ingene ico gitero cagenze bari bavuze ko abo bicanyi baciye bahunga batera binjira mu gihugu c'u Burundi ivyo navyo umuvugizi w'igisirikare Colonel Gaspard Baratuza akaba yarabibeshuje ko u Burundi budashobora guhindaro abahungabanya umutekano mu rukurikirane rw'amabi yo gufata ku nguvu abakenyezi n'inzego zijejwe n'umutekano ubu naho mukurikire uyu mukenyezi wo mu ntara ya Muramvya yigana ingene yafashwe ku nguvu na polisi wo mu kirindiro c'Ubugarama yari yahagaritswe n'abo bapolisi nyene bamwagiriza ko umugabo wiwe yagiye mu migwi igwana mu kibira kurikira aguma banyishuza numvuge iyo umugabo wanje ari abapolisi n'ingana ko bakavuga ko batumye na buramatari na mustanteri sinzi ko byaba ari byo ko bitaba ari byo baguma batwinda muhira ngo vuge umugabo wawe yagiye vuge umugabo wawe yagiye rero je nkabwira ati sinzi yari kuko nzi mvuga yari banyice ndahore banyice cyo barampamagara ngo hano niba ntamenya umugabo wawe muhira nasanze muhira ntamenya umugabo wawe ntahoze ubwo tugenda urahavuga naronca ndagenda baranjana n'amamoto turagenda no mu gipolisi yego no mu gipolisi tugeza mu gipolisi cy'Ubugarama barambwira ngo uyi n'ubu ntawuramenya umukuru wabo ngo n'ubu nturamenyaga wa mugore y'umugabo wawe yagiye twari kwiga inkoho mu kibira kwa Kagame wazoze kutumara nawe kunyeganega ngaho ndavuga nje no kuri sinzi yari yambuye agiye ku kiraka n'ubu sindamenye yari rero ngo icara ngaho ngo tugushire mu gasho ngo bagukubite gushika uvuge yari aranyinyiza mu gasho ndicarayo nje nyene nta wundi mugore yarari gasho ko higa karimo bagabo ndicarayo hanyuma ndahirirwa ndahamara umwanya abugurura baza ngo n'ubu turahamenya ntahonze gushika haraba ku mugoroba mbere ngo abiwacu baranaje kubaza barabwira ati ngo ntawe uri ngaha barasubira inyuma bavuga ati ibyo byose ngira bamwishe nanje rero buragoroba bugorovye abataha barataha numva ndi ngaho nyene ndindiriye ko baza kunyica ubu naho yerekana amabi yagiriwe n'abo bapolisi ba leta y'Ibujumbura aho babanje kumuboha amaguru uruyoya yarafise barutereye hasi ruriko rurarira ariko nyina wiwe adafise ubushobozi bwo gutora umwana wiwe kuko nawe yariko afatwa ku nguvu muri uwo mwanya nyene n'ubu nyene tumukurikire hanyuma niho aho haca haza namba barabaje kurara izamu gaca bavuga ngo hariya hari umugore bazanye ko kandi n'umwari mu kazi nivyo boge tuje kumuraba shango twiyagire neza hagaca hatangura hakaza babiri ngo we ngo ni biki abwira je bariko barambaza ngo nimvuga iyo umugabo wanje ari nanje ntazi ya ngo agwico si kibazo ngo ni wiyitire ngo twibwirire neza erega bakaza ngo baza ko tuzanywe niki nanje ndahora ntavyonze ngo nakangozana ikamba ngaho ngo uratwemera canke ntitwemerera ntangura kurira ngo wiriza wareka ngo shira uwo mwana ngaho utukwereke baca bankura hano baca banjana mu nzu y'inyuma sinzi ko ariyo babamwe bayinjanamwo baca batangura kumboha ukuguru baboha ukuguru kumwe baboha n'ukundi uwa mbere afata ku nguvu uwa kabiri aragaruka uwa gatatu burya uwugira kanagiye kuza naryamye aho umwana ariko aririra ngaho nta kiraba nta gihoza hanyuma baca umwe agira kanagiye kuza asanga aranzi sanzanzi acaramara nyene yaraje yikazanura zikagomba nawe akora ibyo abandi bahejeje gukora nanje narambaraye ngaho sinihindukiza singira gute
ndaboshe napfuye urupfu ambonye acavuga sinamumenye wewe niwe yamenye mugabo ageze kumvugisha nkabona ingana ntarokeje naciye mbona ko yari yamenye. Mu gusezerano makuru tuvuge mu bijanye n'inkino umugwi wa Message Ngozi warasezeye amahiganwa mpuzamakungu ya Afrika mu gutsindwa n'umugwi Zesco United muri Zambia ibitsindo 4-2 mu nkino zose zibiri z'igice ca kabiri c'inkino z'injonjora z'igikombe ca CAF. Icegera c'umumenyereza wa Message arahumuriza abakinyi biwe ko uko gutsindwa bizotuma bashobora gutsinda iyindi migwi kuko gutsindwa bibaye icigwa. Tumukurikire. Icyo twabuze ni experience ngira ko ndavuga twarose igori bigishoboka kirika ni premier mita muri deuxième mita mugabo aho tuboneye igori byari kutumotiva ko turondera rya kabiri mbwa sivyo byabaye twaciye turi perda ku mayerere kuri erreur ibaye itosha kumvikana ivuye mu bintu byo guhagarara ya experience ndiko ndavuga rero niyo ni kumenya umwanya ugizemo icyo ukeneye n'icyo urarondera ukagishiramo ishaka mu kirondera. No kuri no nkuru dusoreje ko amakuru yacu murakoze cyane ko namwadukurikiye naho ubutaha.